Kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize mu gisata cy'ubutunzi kugiranira amasezerano ku rudandaza n'ibihugu bigurira ubutare uburundi ngo byotuma abagwizatunga mpuzamakungu bazana imitahe yabo mu Burundi byavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo kigejwe kiraba iby'abaguzi abuko hari kiko kiraba aho amategeko agenga ukucuruza hamwe n'urudandazwa rw'ubutare ageze mu Burundi muraza kubikurikira muri ano makuru twabibateguriye mu gisata cy'agateka k'abakenyezi abarundi bahamagarirwa kugira uruhara mu bijyanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina ivyo bishikirizwa n'umukuru arongoye ishyirahamwe y'abakenyezi bahungutse Afrabu ni mu gihe Uburundi bwiteguriye guhimbaza imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina navyo nyene muraza kubikurikira twabateguriye idonido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Ada makuru tuyahere mu gisata cy'agateka k'abakenyezi abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiwe ku gitsina bwo kwihutira kuyashyira ahabona kugira bafashwe bivugwa na Godelive Manirakiza ariserukira ishyirahamwe rigejwe abakenyezi bahungutse Afrabu ni mu gihe Uburundi bwimirije guhimbaza imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina warongoye Afrabu akavuga ko agahamagarira nako uwo wese harimo n'abagabo kugira uruhara mu kugwanya ayo mabi tumukurikire. Mu misi yo kwitegurira isekeza y'imisi 16 yo kugwanya amabi afatiye ku gitsina rero turi mu nteguro y'iryo sekeza ryamaritangura itariki 25 z'ukwezi kwa munyonyo ligahera itariki 10 z'ukwezi kwa kigarama umwe wese ahaherereye agire icyo aterereye iryo sekeza no kugira ngo rigire ikanguro abantu bose bumve ko hariho amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ariko kandi yuko duhamagarirwa kugira icyo duterereye kugira ngo ayo mabi aherahezwe mu Burundi twebwe iri sekeza ahanini tuzoganira nabo bene gihugu bo nyene ubwabo kugira ngo nabo bagire icyo batanze bagire icyo bavuze kuri iri sekeza nabo barijemwo bashobore kuvuga ikiri ku mutima kijanye n'aya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme igikuru nuko bose bo bitahura bakumva ko iyo misi iryo sekeza riraba umwene gihugu wese wanagomba atari n'umukenyezi gusa kuko kugwanya aya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ntivyokorwa n'abakenyezi n'abigeme bonyene ariko ni bose n'abashinga ntahe n'abagabo mu bisanzwe muri rusangi n'abene gihugu bose babwirwa iri sekeza nubwo riba ririko rikorwa n'abakenyezi ko ari bavuga bati abakenyezi n'abigeme bavuga bati twebwe duhohoterwa muri ubu buryo ariko bibwirwa abene gihugu bose atanumwe avuyemo akamonotera rero mpereye ku bakenyezi n'abigeme nuko batohishirira uwo byashikiye yobivuga hanyuma bikamenyekana hanyuma akitura abasanzwe bajejwe kubafasha mu misi ya mbere agishikirwa n'ingorane nizo abashinga ntahe bagira inguvu bubahirize agateka kabo bakenyezi hanyuma novuga nti n'abafata ingingo nabo nyene no batera kamo nkenguruka cyane yuko hariho itegeko rifasha uwagize ihohoterwa yuko iyo tegeko iyo ngingo zoja ngingo zirigize zoshirwa mu ngiro. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubutunzi ukugiranira amasezerano ku butunzi ku rudandaza nako n'ibihugu bigurira ubutare mu Burundi
ngo vyofasha kwinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi bivugwa na Pierre Nduwayo arongoye ishirahamwe ry'abaguzi abuko mu ruganda kuvyerekeye ugukurikirana amategeko agenga urudandaza n'icukugwa ry'ubutare ageze kuri uyu wa gatanu uyarongoye abuko avuga ko ivyo vyotuma abagwiza tunga mpuzamakungu bogira ikizere cyo kuzana imitahe mu Burundi. Arumere Mutore yakurikiranye ugo ruganda. Uburundi kuba butarinjira mu mugambi ITE wo gukorera ku mugaragaro mu byo gucukura no kudandaza ubutare ngo burahahombera na cyane mu kutizegwa n'abagwiza tunga bakorera muri ico gisata cyo kwimba ubutare ku rwego mpuzamakungu. Bivugwa na Pierre Nduwayo arongoye ishirahamwe ry'abaguzi abuko mu ruganda batunganije kuri uyu wa gatanu bwo kurabira hamwe ibimaze gukorwa na cyane mu vy'amategeko agenga gucukura ubutare. Ico buhomba ni nko kwizigirwa n'abagwiza tunga kuko hariho ibintu bisabwa na cyane yuko bikorwa ku mugaragaro. Hariho rero nk'abatinya bati ibintu bitari ku mugaragaro n'amafaranga kuko nko muri ico gisata murazi yuko bisaba umutahe munini baheze bagatinya bati atari ibintu biriko bikorwa ku mugaragaro nahuza ngo ashore umutahe wacu mugabo nkuko twabibonye hari intambwe nini tumaze gutera ku buryo rero mu myaka mu isi mikeyi cyangwa mu myaka itari myinshi ivyo bikenerwa byose kugira ngo Uburundi buje yongera bizoba byakwiye abo banyamitahe rero ntibaze basubire kugira amakenga ngo bazane imitahe yabo hano mu gihugu cacu. Anavuga ko kugirana amasezerano n'ibihugu bisanzwe bishorera ubutare Burundi byotuma amahera y'agaciro yiyongera. Hariho abashora ubutare hanze baragenda bakavuga ati twashoye ibinganuku kubera bushorwa mu bihugu biteye imbere ho usanga hariho amategeko uko yubatse hanyuma n'inzego zijejwe kubikurikirana ho usanga bitoroshe yuko baheza ngo banyegeze. Ivyo bica bituma rero yuko duca turaba bimwe bavuga hani wacu n'ivyo bavuze hari iwabo birahuye aho niho mbere ibyo gukorera ku mugaragaro bica biheza bikemezwa kuko tubonye abakorera muri ico gisata ivyo ibiharuro batanze hani wacu niyo byo batanze hariya mu bihugu babishoreramwo bisa aho duca tubona yuko ivyavuzwe ari vyiza. Ijo niyo ajya amasezerano hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bishorerwamwo ubutare amaze gusinywa ico nico yoheza akaza gufasha. Uwaserukiye sentare ijejwe gucungera uko amatungo ya leta akoreshwa akavuga ko iyo sentare ikwiye gusubizwa ububasha yatswe mu byo gutohoza imanza kugira ishobore gucungera neza ubutunzi buva mu butare. La Cour des comptes a un problème de cadre légal. Sentare ijejwe gucungera uko amatungo ya leta akoreshwa ifise ikibazo c'amategeko ayigenga. Nibaza ko amategeko ayigenga akwiye kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha rya 2018 kubera ko yari yaratswe ubwo bubasha bwo gutohoza no guca imanza hisunzwe ibwirizwa shingiro ryo muri 2005. Ubwo bubasha ubu twarabusubijwe mugabo harakwiye itegeko mperekeza rigenga iyi sentare kugira ishobore gukurikirana ibiraba ubutunzi bw'igihugu. Iryo tegeko mperekeza ntihenze ririko rirategurwa. Je pense que la révision de ce cadre légal est en cours. Uburundi bukaba buherutse kuronswa urupapuro mpuzamakungu wiha uburenganzira bwo kudandaza ubutare bwa etain, tantale na tungstène ku masoko mpuzamakungu bitagoranye. Ibizotuma igisata c'ubutare gitera imbere. Turabandanya nano makuru. Bamwe mu badandaza bo mu isoko ya Ngagara bimuriwe mu isoko ya Ngagara aho nyene bavuye mu isoko ya Kotebu baridoga ko bakora bahomba. Kubgabo benshi mu baguzi babo bagumye bajya gusumira mu isoko ya Kotebu kubera bamwe muri bo batavuyeyo. Basaba ababijeje kugarukana abasubiye mu isoko ya Kotebu kugira iyo soko ya Ngagara ibandanye ikora neza. Komisere w'iyo soko ya Ngagara arabahumuriza kwico kibazo kiriko kiratoregwa umuti. Ino nkuru tuyibaze Sheila Irambona. Isazi nezo mu gatondo niho twashika ku isoko yo mu Ngagara mu kibanza hakoreramwo abahoze bakora inyuma y'isoko yitiriwe Kotebu. Dushitse muri ico kibanza ubuke bw'abadandaza n'ibidandazwa bike nivyo vyahibonekeza. Abadandaza bakidoga bavuga ko kuva baje gukora muri ico kibanza bakora bahomba kubera hariho abasigaye mu soko ya Kotebu, ivyo bigatuma badashobora guha umuguzi ivyo yifuza. Filipili meatari bagura ko nta muntu n'umwe yazanye umutahe ngacyo ufise
nimba watanguje 50 ubu ndazi bamwe bageze mu noti ya 10 akaroro nka jewe sishobora kunguka kuko saa 3 isoko ibiheze ariko ngaho uricara saa 6 umva cha dufata kantu tukaryama karadoboka nko saa 9 cha bibaza rero umuvyeyi wasize nk'abana kutaha saa 9 waje mu gatondo ni ikintu bitoroshe turiko turaraba kubera abakiriya baje ibintu batabironka kazubona nk'umuntu aguze itomati gaca bisaba ko agenda kurondera ipavuro hari yepfo intuzenyi bijya bintu by'amaberigine ibintu by'intore byose kubera atabihari usanga n'ubundi ntirema kuko acaza nta muntu yoza kugura itomati zonyene aja guhiga ibindi hari yepfo bagasaba bijejwe kubafasha bakabarungikira abagumye mu soko ya Kotebu kugira isoko ishobore kuremwa neza bajyanye bakorera inyuma y'isoko hajyanye kuri Kotebu baze kugira ngo abakiriya bujye bakurikirana ibintu ahantu bigiye nk'ubu unye bajye bari mu kibarabara basanze mu kibarabara baturingikira ko rero byiza byo tubera byiza nyene natwe twapa turiko turacuruza nuko bijya biri hanze bo bizana bakaza ngaha bose bagacururiza ngaha abari ndani muri Kotebu bakaguma indani mugabo bajya bo hanze bakavayo kuko bajya bo hanze nibo batuma isoko itazorema twe twaje ngaha twaje kuruhama akamukatewe kandi n'uburongo yishirahamwe ryabo badandaza bo mu soko yo mu Ngagara ubuyobozi bwo muri meri umukuru w'igisagara nkuko yamya dufata mu mugongo nubasubira dufate mu mugongo atuzanire bijya bindi biri nyuma y'isoko ya Kotebu hanyuma turabwire dushobora abantu baze kurangurira ngaha barangure ibikwiranye n'ibyo baba bashaka komisiya w'iyo soko akamenyesha ko ico kibazo akizi agahumuriza ko ariko agira ico akoze kugira gitoregwe umuti abo badandaza bakaba bamaze ikiringo kirenga ukwezi bimuriwe muri iyo soko. Tubandanye nano makuru bamwe mu barongoye amakomine basaba kwishyira hamwe Regideso ryozarira aho ricisha ibikoresho byo gukwega amazi hamwe naho rishinga ibiti vy'amatara. Ivyo babivuze mu gihe ayandi mashirahamwe yegukira leta akorera cyane mu burimyi nka OTB y'icyayi hamwe na ODK y'ikawa risanzwe ririha ayo mahera. Babishikirije kuri uyu wa kane mu ruganda rwo kuraba ibikorwa vy'amazi ingene bibungabungwa. Ivyo navyo bikaba byari byatunganijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje gucungera ibisata vy'amazi n'amasoko ntanganguvu. Muri Regideso bavuga ko ari kibazo cotoregwa umuti ku rwego rubakurira. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Arthur Kavabushi. Kimwe mu bibazo byagarutse cyane muri urwo ruganda ni ikikori risanzwe ririhwa mu makomine n'amashirahamwe yegukira leta ariko Regideso ntiririhe. Uyu atwara komine Isare avuga ko Regideso ibatwara amazi hagasigara inkukura. Ni paritatique Regideso cyo kimwe ngira na OTB cyo kimwe na ODK so ni paritative. Iyo basoromye ikiro cikawa hariho amafaranga aja mu ntuze bazana mu gihe ca komine cyangwa ikiro c'intuze c'icayi kugira ngo afashe mu iterambere ry'ayo makomine bari mamwe yabiyo kawa cyaco cyane. Ngo Regideso ishidufasha gusa ubu badutwara amazi hagiye badutera n'inkukura ugasigabanigana n'inkukura n'amazi aho rufise akagenda mugabo nta kintu na kimwe nabo bafasha mu migambi y'iterambere. Je ntabwo ati naho byo kwigwa neza mugabo kameme naho hantu baba ko ayo mazi atuma sustimera neza ku nyungu z'abene n'igihugu n'abasohagiye n'umugambi w'iterambere buhakorera kugira ngo bazavuge bati by'ukuri turafise partenaire mwiza. Ubu nawe yavuye mu ntara ya Bujumbura abona ko komine yogira ico yinjiza ku matara n'amazi bidandajwe na Regideso. Makomine ibi kuko kuremamo akavamo akavamo amazi kombe biza cishwa amafaranga bija mu budandazwa ngo gusaba ko ubyiga ko uburyo bidandazwa komine turonka kusanya gatoya kugira ngo nayo itere. Kuri ivyo ujeje gisata cyo kwimbura amazi muri Regideso amenyesha ko ivyo kuriha amakori ari ikibazo cyo kwigwa n'inzego zo hejuru. Regideso ikorera mu gihugu cyose usanga
ikura ayo mazi mu makomine menshi y'igihugu. Igiye iratanga iryo kori hari igihe vyoba ikibazo. Muga nkuko mwabivuze nkuko mworoshi yabivuze ni ikibazo kimwe mu byo mushikirije gishobora kwigirwa mu rwego hejuru mugabo atari mwishami regidezo ntivyokunda. Abo barongoye amakomine bakaba babona ko amashirahamwe yose yegukira leta yoza aratanga ikori ku vyadandaza kugira nayo aterere mu iterambere ry'amakomine. Ano makuru tuyarangirize mu makungu aho mu gihugu ca Ethiopia iyo leta yemeje ko ariyo yafashe abashoferi 72 bishirahamwe mpuzamakungu PAM. Aya makuru akaba atari bwemezwe. Ino nkuru rero tuyikesha abagenzi bacu bakorera France 24 tukaba twayitohorejwe na Ornera Muco. En l'espace de quelques jours. Amakuru dukesha France 24 amenyesha ko mu kiringo c'imisi mike ifatwa ry'abakozi ba ONU ryongerekanye mu gihugu ca Ethiopia. Ubutegetsi bw'ico gihugu ngo bumaze gufata abarenga 70 gushika ubu. Hakaba hataramenyekana ico vyavuye ko ariko mu gihagarikwa uryo bajyavuye ku makosa yoba yarakozwe. N'umushikiranganje ajeje imigenderanire ati umukozi wa ONU nawene ategezwe gukurikiza amategeko y'igihugu akoreramwo tutibagiye amategeko yo mu gihugu ca Ethiopia. Ayo makuru abandanya amenyesha ko ivyo bihano vyongerekanye mu gihe Ethiopia iri mu bihe bidasanzwe. Ivyo bikaba byashizweho n'ubutegetsi bwa Abiy Ahmed mu gihe umugwa mukuru warugeramiwe n'ibitero by'abaroberi baharanira ukwidegemvya kwa karere ka Tigre. Abo baroberi bagiranye imishamirano n'ubutegetsi bwa Addis Abeba kuva muri uyu mwaka turimwo ngo abaturuka muri Tigre benshi bakaba bafunzwe harimo n'abakozi ba ONU 22. Ino muvugizi wa ONU ati gushika zino saha nta kajambo turumva ku bategetsi ba Ethiopia. Abakozi 30 ba ONU n'abakorera bushake bandi nibo bafashwe. Ati tuguma tuyaga n'abategetsi ba Ethiopia kugira bashobore kubarekura. Ngo Union Africaine na leta zunze ubumwe bwa Amerika na ONU baguma bafasha kugira habe guhagarika indwano. Nubwo biruko ONU iguma idomwako urutoki kwiguma yinjira mu bitayiraba. Elle est régulièrement accusée d'ingérence par l'Éthiopie. No kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye mwakoze kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya no kuyatosora. Tumugire mubandanye mukurikira ibiganiro vya television Isanganiro.